Oh, ko yamaze kwambara iyo ntuze ndabaramutse mwese ndabahe n'ikaze abakunzi ba News TV show ndabaramutse cyane ndayifuriza amahoro y'Imana aho muherereye abari mu manuko mu Urugendo abari ku mpande zine z'isi tubaramutse mwese kandi tubaha n'ikaze muri kigero cyacu turi kumwe n'umutumire mubona hano imbere yanyu aberewe asa neza reka tumuramutse kandi anidondore ariko baradukurikirana. Ego ndabaramukije cyane nanje nizere ko muguwe neza. Ego hanyuma natwe turashima kubatanzi nitwa Innoncent iryo zina ryanje. Ego hanyuma ndumwe mu barundi batuye mu mahanga mu gihugu ca Australi. Ndi hano mu Burundi mu gihugu cyacu c'amavuko niho naje kuba ndasama akayaga kugira ndamukanye n'inshuti n'abagenzi na cane n'imiryango. Ego murakoze kuba mwaduhaye kano kanya. Naye murakoze bakwitwa Innoncent Jumapili asanzwe ari muri Australi bitaba diaspora. Ego numvise ngo niko batwita hano. Ego Numvise ngo ni igihugu intara ngo intara ngira kangahe iyo mugiye arabarundi cyaba arabanyamahanga bamwe k'igihugu ngo ni igihugu kigira cyangwa ni intara ngo yakangahe witwa ngo diaspora. Ivyo rero sinone abisobanukirwa. N'abandi bakunda kubabara ngo kubona ngo bitango ba diaspora mena ngirababaza. Aravuga ati iyo batwise aba diaspora ntihage mega turabarundi mega turabamenya bafise abandi bana. Iryo jambo nahoze ndaryumva kenshi ariko simenye insiguro yaryo. Ariko nimba ariko bahisemwe ko twita abantu abarundi tuba mu mahanga je nibaza ko ataco bitwaye iryo zina vyuko nimba atansiguro ifise inyuma yaryo nibaza ataco bitwaye kandi ahora numva batwita ngo turaba come from ico naco naracumvise ariko uko batwita kose atansiguro mbiri inyuma ndibaza ntaco bitwaye n'amahoro ahoze mugani w'ubundi. Ego mwagiye muri Australi bega mwagiye muri Australi mu Burundi cyane harane mwabanje guca. Twagiye muri Australi tuvuye mu gihugu ca Tanzania. Ego aho twari mu ikambi ya Mutabira ikambi y'impunzi Mutabira ya kabiri abenshi barahabaye barahazi. Ego niyo twagiye tuva mu mwaka wa 2005. Ego twagiye Australi tuvuye muri Tanzania. Mwaka 2005 ugeze mwaka ko turasozera mwaka 2023. Ego baramaze yakikari imyaka karibu 18. Ego ndi mparugwa nk'umu Australia kuko niyo nje hano n'amahera bayandihisha nk'umunyamahanga kuko ivyo bindanga byose ni vyahari. Ego ariko kandi niko bimeze tu nibaza iyo umuntu abaye mu gihugu ikiringo kinini y'ibintu biragira gute birahinduka. Ego n'abana banje bose kibaharugwa nk'aba Australia niko bimeze nta kundi twaramaze kwiyakira. Ego ubuze abana tubakomega murubatse ndubatse cyane gose. Ego byose kumwe n'abavyeyi bavyara bose bari muri Australia cyane muri yo gusa. Oya naragiriwe ubuntu bwo kuba ndi kumwe n'abavyeyi by'ukuri umuryango wa papa na mama nta muntu numwe yasigaye inyuma uko tungana twese abahungu n'abakobwa twagiye n'indege imwe dushikirayo umunsi umwe none amwe turamaze gusohoka ubu turabagaba abandi n'abagore bari mu zabo urumva ko ari byo gushimira Imana. Ririye bandagaye nosa no kumara imyaka irenga yabaye hafi 200 mugishobora kuvuga ikirundi hari abantu bashikayo mugabe ikirundi ntibikunde kuba kivuga niribanga mwakoresheje. Umbadije ikibazo ciza cane ivyuko ari abantu benshi usanga ikirundi kibagora. Ariko kandi nibaza yuko bivana n'umuntu bwiwe. Hariho abantu ndakunda kubivuga ari abantu usanga dukunda kwemeza ibintu by'abandi kandi iyo ngeso twebwe abarundi kenshi turimo tukanayo kwigiswahira umenga ni go rurimi icongereza cyangwa ifaransa. Ariko jewe nibaza yuko bivanye n'umuryango navutsemwo kuko nta munsi nigeze mbona papa aza kumvugisha ibintu ngo abimvugishe mu congereza. Nta munsi nigeze mbona mama ashaka kuntuma ahantu ngo agire gute ngo antume mu congereza. Umuco kuvuga ururimi rwacu kavukire wagumye mu muryango
wagumye mu muryango. Ico nibaza yuko ari ikintu cagize gute cadufashije kuko dushikana ari umwana w'imyaka 13 nari kugira impamvu zose zimpa kugerageza ikirundi nkacibagira, ariko kandi iva nuko umuryango wacu twari tugize gute tumeze. Ni ikintu kenshi papa na mama bakunda kuvuga ati mwiyubare kuba mwo kwibagira ururimi rwanyu kavukire, kuko hano turi si wacu, ejo bashaka kutwirukana canke nawe ubwawe ugahitamwo kuja gukorera ivyashara hariya canke ukaja no gutembera kuraba imiryango, none utavuga udatahura ikirundi wumva ntibizokugora. Tukaca twumva rero yuko ari impanuro nziza kandi impanuro yumvikana cane. Novuga ati niryo banga hanini ryagize gute ryamfashije, ariko ubundi bw'imyaka 18 ari umuntu nagiye mfite imyaka 13 vy'ukuri urumva ikirundi mba ndakivuga ariko gike cane, ariko uko mvuga ndibaza ndagerageza kandi ndabishimira Imana. Bisiba ko abavyeyi bafise uruhara rukomeye cyane gose mu gutuma abana bari mu mahanga bashaka kugumana kakaranga yego ego, kuko nahise ndabibona mu bavyeyi benshi ugasanga bashitse hariya bumva umenga yuko bagize gute bashitse mwijuru ahantu hakomeye, ukamwumva nko kuri telefone dufate nk'akaro bavuze ati mpa Innoncent ndamuramutse, ukumva nko muvyeyi ngo ubu ntimwokumvikana ngo ikirundi ngo barace ngo ubu ngo avuga icongereza gusa. Urumva nk'ico ni motivation cyangwa motivation buri kuragira gute ubu uri kurahereza umwana ati kirundi ntaco kikumariye. Rero kugira gute ku abana kwamubibutsa yuko ari ikintu cingira akamaro, kutibagira ururimi rwa papa na mama wawe ni ikintu cingira akamaro cane gose. Hano ko bimfasha nanje bituma nganira namwe amenyesha makuru bitangoye. Uvuze mu gifaransa ndabwira to yafumushira mu kirundi ko gifaransa caranshize, ariko kandi abifise mwinyungu ikomeye cane kandi biranyorohereza n'ubuzima hano mu Burundi mu gihe ndahaje. Yego ubareza ko ni ibintu vyiza kuba umaze imyaka ngiyo abavyeyi bakafite urukomeye cane kugira ngo bigizemwo imico abana bagiye bavyara. Yego urashitse muri Australi ugishikayo nikihe gicapo waha Australi utarashikayo ukiri muri Tanzania nikwiye uyumvira muri Australi nahiyumvira nkuko umenya n'ahantu abantu badapfa, nahiyumvira nkuko umenga n'ahantu abantu batagwara, abantu badakena, nahimva nkuko umenga n'ahantu ari mwijuru ngira ngo no kwira butigera bwira. Ariko kandi maze gushika banasanze egome n'igihugu gitandukanye n'ibihugu vya hano iwacu muri Afrika, ariko kandi nasanze ari ahantu hasanzwe ibiti biramera, ubwatsi buramera, udakoze nturya nizo ziriya ahubwo nizo ziriyo kandi ni vyashara bikomeye cane gose. Hari umuntu umwe yigeze kumbwira ati arambwira yariko avuga jewe nyene arambwira turana nkawe Innoncent ukunture, arambwira ati hamwe uyu munsi uramutse witavye Imana ati kinogo twoguhamba ngo cyo twara ibihumbi 17 vy'amadolari. Ni kuvuga igihagararo iki ni business ikomeye cane gose, ni business ikomeye cane gose kuko uwanyu yitavye Imana ni kuvuga muheruka kiriya gihe mumubona ndi mozi mubona ni hamwe abageze kumva leta vyose iragira gutera vyihereza. Rero abantu barapfa imva ziriyo ku bwinshi n'uturi kuvuga bariko barahamba ntiyabuza yuko barahamba. Yego urayumviriye wibaze amafaranga warose ko ari ibintu bashika. Yego nukuri yego urashitsire muri Australia neza. Yego uramaze kubona ukuri kwaho wasanze bimeze gute? Wasanze bisa nemwe uriko yumvira cyose bitandukanye? Ntaho nasanze bihuriye na bukebuke. Niyo ubudasaba usaburi ndibuka buca tuhamaze umunsi mwijoro rya mbere twaryamye, ndibuka narasohotse ndahagarara ahantu nditegereza ibiti nditegereza imisozi ndavuga ati aha ni muri Australia by'ukuri kumenga siko nagira gute nahaziga, ariko nasanze ahantu nkuko gusa igitandukanye n'ubuzima kungena abantu bagize gute babayeho. Kuko nkuko navuze abantu by'ukuri bararuha bariko barakora barondera ubuzima, ariko gusa itandukaniro ryaho kumbure nuko ari ahantu umuntu aruha ariko akaronka, ariyo soda ukayironka, arayo mazi ukayaronka. Niryo tandukaniro novuga nagize gute nahasanze, ariko ibisigaye vyovyo umuntu yoba yiyumvira nkuko nahora niyumvira muri uwo mwaka ahindure, kuko muri Australia na Amerika na Canada hose abantu barapfa kandi abantu baragwara bigakomera. Nayukorera tukigenda baratubwira ngo hariya ngo hari kadi ngo baguhereza ngo hanyuma ngo ukaja ngo ku mashini, izo mashini kenshi gusanga ngo ziri ahantu mu ruhome
nizo twita ATM ziya mashine nyene za banke ngana handi Bujumbura zirahari. Twebwe rero ico tutatahuye ntitutahura yuko muri rujya ruhome ukura ico washizeyo. Ico nico rutiyumviye abagira gutaha bitubwira nk'abadukoresha amaseminari n'ibiki abatubwira ati hari kandi baguhereza twe tukumva ko iyo kandi ugiye nawe andika ati nkeneye umuriyoni ici print ikaguhereza ariko mwana wa mama ukura ico washizeyo ni kuvuga ntushobora kugenda ngo ugire gute kandi twiwawe duhezeyo nta n'iryo umuti wongera kubona kugera hagira ico kugeza hari ico wongera ugira gute gusubizamo nuko rameza bararuha ariko nkuko navuze itandukaniro rihari nuko umuntu aruha akarara ku kazi ariko agashahara kakaza rakamuhumuriza. Yego. Urashitseyo ico gihe wari ukijijwe canke wakijijwe muri Australia? Nari nkijijwe sinobihakana vraiment kuko nari umuririmbyi wo muri Sunday school nka muririmbyi wo muri korale y'abanyeshure ku bantu basengera Karumeri Mutabira kwa Pastor Samuel niho nagira gute nasenge. Hariho kandi urabizi umaze kuva muri Afrika ukaja mu bazungu byinshi birahinduka ubona imico myinshi itandukanye ubona abagenda bambaye impuzu ngufi ubona bameze gute ibinabiriya twarashitse ari ivyahindutse kumbe turaza kubibandanya. Nivyo twatwinjiremo neza Okay. ubuzima bw'umuntu akijijwe avuye muri Afrika muri Afrika gusa uravuye mu kambi y'Umutabira urashitse rero muri Australia twiyumvira twese ko amafaranga yego bamwe tuyatora bamwe bumva urashitse rero ko murakijijwe yego mbega ubuzima bw'Ukristo barabugumanye canke wase nyine uranyuzurwa mu Kristo? Narashitseyo sinabugumanye sinokubesha kuko kubesha nta nyungu vyompa canke hagico bimarira ntabwo nabugumanye kandi sijewe gusa kuko muri iyo myaka twashika 2005 ubwa mbere nambe abarundi bari bake sa abarundi gusa n'abafrika bari bake kuburi kuragenda kwibarabara cyangwa uje mu isoko hanyuma ubona umuntu musangiye irangi ry'urukoba cari ikintu kigoye cyane gose. Tumaze gushikayo ivy'amashengero nakaja gusenga wasanga ari bimwe musenga mu rurimi mutumva ugasanga nyene ni nkamwe vyo kugomba ngo umutima ugusaba nyene ko ari ibintu wakuriye mumenye ariko vyo kugasa naho ugiye nta kintu uvuye yukuyeyo none abantu bavuga ibintu tumva wumva wohungukira gute nta na kimwe ari indirimbo ziri mu congereza ari ubutumwa buri mu congereza nawe na good morning ntayuzi vyo kurumva byari ibintu bigize gute byari ibintu bigoye bimaze rero kwa bimeze uko tukaba tujana duhezagirwe uko twagenda se tubwira gute tumenyera umuco waho tumenyera n'igihugu kandike tumenya n'ibice byinshi bigize gute bitandukanye. Hari ivyo na twabona tukabona yuko meya tugize gute tugomba kubijamo nk'akarorero uzosanga umwana hari yangira ngo aheza primaire amaze kugira umukobwa bagize gute bakundanye canke umuhungu bakundanye twe nk'ivyo twiko turabibona tukavuga ati kweroya nukuri nanje ntagize gute ntareheje umuzungu canke tutagiye dufatanya ukuboko ngo bagire gute ngo babibone bambone yuko nanje nagize twe twabona kumenga umuntu ni gukura ariho kandi ugasanga ni iki umuntu ariko arazimirirayo kuko ari habo twakoranye izo ngeso je nagira ubuntu ndazivamwe amahoro ariko akaba nabandi nabugingo nubu bibereye uko arabo kuyerera arabo kwamira mu madisco cyangwa club biki bagize gute kubera ingeso mbi basanze maze nuko zikaca zinyoha yampwemu yagira gute jere kuba ngira gute kwa navuye mu mahoro n'ikintu shimira Imana cyane vraiment mbere Imana ibishimirwa ahiri yaragize neza cyane ndabishima cyane gose. Wagiye kumenye ihishirwa gute ko wazimiye ati ndakebuka? Okay. Ni kuvuga nagiye kubimenya umaze kubona mama wawe akubwira ati mbaye amasahuri kurajahe ntiwumve wukana yuko umenge ko aragira gutaya ko aragutera umwanya aho ugiriwe ubuntu kenshi uratahura ivy'ukuri sinkiri wa muntu wa kera. Ikigira kabiri twaragenda ugasanga turaye hiyo kuko twebwe twiyumvira ati kwirukanga mu bana b'abakobwa b'abazungu twabona ko ari bwo buntu uze ko ari bwo busore ko ari ko gukura ni kuvuga maze kuva ku ishuri nkava gukina umupira nkakora devoir à domicile canke homework ni kuvuga ibindi byose asanga abantu twibereye mu ntuze mu bugererezi ubusafiri cari ikintu coroshe ntabwo twari bwaronka amamodoka yacu canke ikariko kwiyunguruza amatereni n'amabasi n'ibindi bitandukanye nk'amataxi
biri iyo uja hose ugira gute ubisangayo kandi vyari bizimbutse cane vraiment itike y'amadolari 5 ashaka kuguzungurukana umunsi wose kandi ugenda iyo wifuza vya ni kuvuga ivyo navyo biri mu bintu vyagize umucanga ukomeye mu kugira gute mu gutuma tugira gute tuyerera cane rero ukagenda hiyo ukarara hiyo aho uri umuntu ugira gute wita uravuga ati uko biri kose sinkiri wa muntu wa kera ico nikigira kabiri hanyuma ikigira gatatu maze gutangura gusuka umushatsi maze gutangura gusuka umushatsi nkashira ko ico bita menshi ugasanga bisuko bigera ino nari umuntu nkunda umupira kenshi nabikora nishimikije umukinyi nakunda umukinyi akina equipe ya Chelsea yitwa Didier Drogba w'umunya Cote d'Ivoire naramukunda cyane gose ariko kandi ugasanga naho ivyo bintu twagiye gute twabikora bamwe musangiye zangeso ahubwo babona yuko umenga yagize rero wabajamwe nawe umeze kuriya bakavuga ati kwera uyu munsi naka nawe ariko araza ati biriko biragira gute biriko biraza ico gihe kimaze ni kuva kimaze kugera ndibuka mama yarambwiye ati ivyo bintu ntabwo bikubereye nk'umwana w'umuhungu ese tujane hanaha ngende nk'akaburo navuze uca nagoroye imishatsi nawe wagoroye none bacamenye umugora arinde uravyumva ni kibazo gikomeye ntiyabaye jewe gusa novuga ati navyikuyemwo kubw'ububasha bwanje canke ubw'inkomezi zanje ahubwo mama wanje Imana imuhezagire yarakoze ikintu gikomeye kuko mama ntiyahengeshanya no kugira gute no kuduhanura sinibuka umunsi yagize gute ngo nkubite vraiment ngo ngire gute ndabive ariko amajambo yiwe yarampanura ugasanga naho ngize gute naho ngiye ndabirimwe muga nkibuka tukwe kose mama ibintu ntibigize gute ntibimunezereye papa wawe urazi papa wavuze ni nk'isimba yemwe nabo ugize gute utegezwa kumviriza ba mama kenshi abantu wasanga tugiye gute tugaye cane mama na papa ubwiwe barabigizemwo uruhara rwo kugira ngo izo ngeso sinda zibandanye ariko yo bihorera bakigira basinda bibazwa ntabwo nzi nanje ubiyomba ndi kumbure ngira no gupfa mba narapfuye nkaja kuyera imodoka ikangongera hiyo canke agira ikibazo hiyo no gufungwa nkaba narafunze nivyo gushimira Imana rero Imana yarakoze cane uce rero urayivuyemwo itahuye urigereza rero gukorera Imana yego ugiye gutanga kuvuga ko ukorera Imana neza rero uri muri Australi umwaka wa ryari 2008 mu kwezi k'umunani imyaka 3 yose yaheze emwe nibereye mu vyanje frame ari kujya kunywa gusa sinigeze nywa itabi canke inzoga oyugo gwego kwere ntabwo narugezemo ariko kandi hari abo twagendana bagira gute babikora nubu bakigira gute bakibigendera wumva ntafise intahe frame impamvu yo gushimira Imana yego baho 2008 batereye kuba by'Imana neza watari mu kwa bashobora mu buririmbyi canke mu yindingabire ego maze kugira gute maze guhitamwo yuko ibishatsi nakwibisuko n'umushatsi nogira gute no bikurako naributse ko nawe mfite ingabire yo kurimba kandi nagira gute nakunda nanje ubwanje kugira gute kuririmba ndibuka ntonda mu nteguro za mbere nari meze kuriya nari nsanzwe meze imishatsi yiki hanige nagenda muri korahera niyambariye ntuzico kwita singlet sinzi mwebwe hano ko muyita ijya mpuzi itagize tudafisa amaboko ariko hari abantu bambwira ati ntimumurabe bavuga ati ntimumurabe nabahubwo mureke yegera ariko aragira gute ariko araza umunsi w'Imana wa mbere yo ngenda ku rusengero nagize gute nakase umushatsi abantu benshi baratanga aravuga ati ntabwo twatuzi yuko uri umusore mwiza ijya mishatsi yari yaguhinde bijya bisuko byari byarakononye basi nahisemwe gutangura muri korari kubera ari ibintu nari nsanzwe narakoze kera kuririmba si ivyo nigishwa kandi sindi umuhinga no muri vyo ariko mu bandi nanje naragira gute naragenda ari ijwi rya kabiri canke rya gatatu nagira gute naragenda muri urumva nk'ivyo se nagira gute nigishwa ni kuvuga nashitse mpera aho nari narahagarikirije ubuheze ibikorwa ndagira gute ndabibandanya muri zo korana nahagiriye umugisha naho nyene ibibazo bitaja bibura nahagiriye umugisha ndahagirira imigisha ndaharonkera abagenzi beza ndaharonkera imiryango iki ibintu nk'ivyo yego ucero urabandanya muri kohale kohale yitwa gute bega harundi mu gusa n'umwo usanga n'ibindi ego ico gihe muri uwo mwaka wa 2008 mu ko 8 ndibuka ko nahere muri korale yitwa uwamsho umuvyuro yari korale imwe abantu benshi vy'ukuri iyo korale nayibayemwo bukeye kabiri mba ndifatanije na korale y'ugwaruka yitwa Sound of Gospel Choir
um, hanyuma bisigura ngo ijwi ry'ubutumwa bwiza, korali ijwi ry'ubutumwa bwiza. Hanyuma icantangaje nukunge nagiye kwisanga baramaze kunsha muri ntuze muri groupe z'uburongozi. Muri iyo korale y'ugwaruka bwarakeye kabiri bangira mwenyekiti oya bangira umwanditsi w'iyo korale, kuko kwandika ikirundi nari ndabishoboye. Bukeye kabiri muri korale nkuru ariyo yawo wa musho nayo bangira kandi umwanditsi wayo. Ivyo je ndabona nk'ingabire igize gute ikomeye cane gose canke umugisha ugize gute ukomeye. Base turaba ngaho turakorana, turakora ibikorwa turakora. Ndibuka nko muri iyo korale ya wa musho yo twarasohoye na album y'indirimbo 11. Muri izo ndimba harimo n'indirimbo je ubwanje nagize gute nari nagonze canke ku leading izo na leadings. Base ntivyakunze yuko izo korali zigira gute zibandanya kumbure ku bw'impamvu ntagiye kujamwo cane, ariko kandi uko ibintu vyagize gute vyagiye bihinduka, harageze igihe turatanguza umugwi witwa Umoja Group Australi. Uwo mugwi n'ubu urahagaze, ibikorwa turabandanya tubikora. Yego uwo mugwi rero Umoja Group Australi bagiye gutangura neza ryari ko kimwe gutangura? Yego mbajije neza cane. Uwo mugwi twabutanguje mu mwaka wa 2016. Ati kubera iki? Kubw'intambara zari mu mashengero, amashengero kwama ariko arigabura, amakorara kama ariko arigabura, kubw'amashengero nyene atagira gute abantu batavuga rumwe canke batumvikana. Ariko jewe rero Umoja Group igira gute ivuka no ku bantu bagize canke bakurikirana ibikorwa vyayo, Umoja Group cabaye ciyumviro ciwanje. Kuko jewe n'umugore wanje twagize gute uyu munsi twubakanye, Elisia niyo gusenga aho uri ndagukunda kandi ubimenye. Ni kuvuga cabaye ciyumviro ciwanje, hama n'uyu mugore wanje twahujwe n'uburirimvyi. Urumva uburimvyi nama ndabugiramwo imigisha cane gose. Okay, ukunga twahujwe n'uburirimvyi, jewe nari muri Australi nawe akaba ari hehe mu Burundi. Yaririmba muri korale yitwa Nazareth. Korale ikorera ahantu kw'ishengero ry'ahantu bita mu Gitanga, aho ni mu ntara ya Makamba iruhande ya ntuze ya commune Mabanda. Ni kuvuga 2011 barasohoye umukanda wa audio na video. Ni kuvuga iyo korale maze kuyibona ndimbo zabo ndazikunda cane gose, ziranyubaka vrema. Ariho kandi uyu mwana w'umukobwa buri ko ndamubonye namubona mu ifoto yanje, nkamubonamwo nyina w'abana banje. Yego uko asa, uko atamba, uko aririmba, uko atambuka. Basi ariko kandi hagera igihe bakambwira ati mugore wanje n'umuntu ni kuvuga atambuka ukuntu intambo ziwe ntabwo yivunagura nka bano bantu nka bano bigeme bakiri bato. Ni kuvuga yari umuntu agira gute atamba ativunagura cyane. Ico gihe acagara hehe mu ruhande rw'abamama. Muri rwa ruhande rw'amama uko yagiye gute uko yaruhagararamwo, ntangwe kumutohoza ganda mumenye. Bambwiye atujya n'umugore ariko urabona no kuririmba ahagaze he mu ruhande rw'abagore. Basi hagera igihe rero ndabandanya ndatohoza, hagege kwenda avuga ati reka ngire gute ndabivemo. Ariko ivy'Imana igomba, inzira z'Imana zirenze igihumbi kandi byishaka nivyo vyiza. Hagera igihe ndavuga ati basi reka nzotoye inomero nabonye kuri uyu mukanda, hanyuma abarimvyi ndabahehongera, ndabashimire vraiment ko baranyubaka. Muri za nomero uri kuvuga natoye kuri irya ntuze kuri irya cover iri kuri uwo mukanda, nsanga ntoyemwe inomero za musaza we. Mukanda abantu bumve ko ari CD cyane yari DVD, ico twita DVD zijya zibona. Ndahamagara aranyitaba kwe tuganira neza, tuganira twumvikana, niho rero twatuja mu kwidondwana neza. Je ndi naka ameze ukunuku, ubundi ati jewe ndi yari kwaya master mukuru w'iyo korali, nanje nitwa naka ndi kwa master w'iyo korali, hajya harimwo madame wanje, hajya harimwo mushikanje. Basageze kw'iryo jambo ati mushikawe nuwaye. Kwa kubwira uku msanga ninde ni wa mukobwa atarari kura mu kanwa kibazo ati taranava mu kanwa ngo rihere. Ikibazo cabaye cambe nimbe arubatse, hagize ato yaho ugera cara umunyeshure. Basi ngize ata rero inyishu y'Imana yagize, ariko hari ku mutima kurazi umusaza wa muntu nuwo kubaha. Turavugana rimwe kabiri irigira gatatu mba ndamwatse ngize ati ndifuza kuramutsa mushikawe. Basi arabikunda, imwe turavugana kenshi turavugana. Basi hakabaye kera
ndavuga ati je haragezeho ndamutura iciyumviro canje muri kwa kumutura iciyumviro canje burya iyo uhuye n'uwawe no kugorana ntimugorana yemwe yacakiriye bugwe yacakiriye kabisa neza turaganira basi sasa ubanze wiyumvire kuva muri Australi ukaza mu Burundi Makamba rwa n'urugendo rwa mbere mfashe ndi umwe kuko rya mbere ngarutse mu Burundi ngaruka nganarinje kuraba umukobwa kanake umuntu tutabanye atababanyi babo numwe nzi novuga ati narato iwabo sinanzi ko arabarozi sinarinzi ngo niki jewe ndagenda ari kandi ikintu cantangaje kenshi abavyeyi bacu b'abarundi y'umwana akoze namubwira ati banza wirinde mbe ugiye ugiye gukora yiki ahubwo muri ivyo bambwira ati nyaruka ahubwo genda tuzogusengera bizogenda neza ndagenda umuryango wabo nsana umuryango mwiza turumvikana tuba abantu n'abantu bakorera Imana kandi ndetse ngira ngo ku rugego rukomeye basi ivyo byose Imana igiye guti igenda ibikora nasubiye mu Burundi nako muri Australia ngarutse abavyeyi ndabwiye ko nagize ko nabisanzwe nabwiye ati mbe nasanze ari mwiza kuruta uko namubona no kuri video basi ico nico twari twifuza kumva none washimye amaze guhitamwe ati yego barumvikana baraganira abavyeyi inkwano ziratangwa umugore baranshikiye ukiraho nyene rero ibyo bintu ubihuje ukuntu wabonye umugore wawe kuri CD ukunda wobwira kugwaruka ico gwaruka nogira gute norumbwira hari abasore n'inkumi n'ubu nyene bashusha imitwe n'ubu turiko turavuga batajyama badasinzira birukanga umukobwa wose nk'umusore yabonye biyumvira yuko umenga bo muvugisha ariko naganda kubwiye we musore canke umi wowe uri kuranyumva we mwigeme umuntu iwawe niyagushikira isaha y'Imana igeze ntuzokekeranya uzosanga musangiye imico usange mukunda ibintu bimwe ico mudahurizako muzogihurizako ikosa ribaye muzohanurana bigire gute bigende neza mutenze no guca kure nico kinohanura abasore n'inkumi ntiwirukanga ugira gute ngo we ngo hari ubuhinga ufise wokoresha kugira ngo uronke umugore mwiza kuko umugore mwiza ava ku Mana nkuko n'umugabo mwiza nawe nyene ava ku Mana wewe senga ushimira Imana muri vyose nimba uri mu bukene ubushimira Imana kubiguheza impwemu zo guhemuka bukiri muzima ibisigare ko Imana yonyene yibere muri control izogera gute izobikora ngandi ko ndakwiza imyaka 9 ngize gute nubatse mfite urugo rwiza abana beza abakobwa urugo rugenderwa n'abashitsi turajya tukaryama n'amahoro ivyo byose rero biva ku mavi no ku Mana data wa twese yego nokore umoja iratanguye kwene ingwara zero mashengero terego ufatira umurongo mwato muri bangahe muri wa mubigaye nasanga ivyo Umoja groupe twatango turi abantu batandatu twatango turi abantu batandatu 2016 ndirimba mbe tushira habona 2017 urumva twari bake cyane ariko kandi Umoja groupe ntabwo turi umugwi wegamiye ishengero turi umugwi ni kuvuga umuntu wese turamwakira aho wowe usengera gusa ukaba wemera iki ubutatu butakatifu kandi ukawemeza we canke wemera yuko amategeko ya Umoja groupe wogira gute woyakurikiza twara abantu batandatu igikorwa turatangura ni kuvuga tugisonda indirimbo ya mbere twebwe ntabitangaza twari twiteze ariko kandi ivy'Imana ngo ni ku murongo ivy'Imana ni ku murongo indimba mbere kigiye habona abantu baratubaye hafi abantu baraducima avuga ati matangikorwa ciza aho kandi abatugwanya ntibabu muga batugwanya vraiment mubandanye ahubwo mudutera intege ariko kandi abadusengera namwe mwumve ko dukora kubera mwebwe ko amasengesho ni ikintu gikomeye twari batandatu turabandanya ubu tugeze ku bantu turi 8 twaturi 10 hariho bangaye bagizote bavuyemwe ku mpamvu zitabavuye ariko kandi ku ndimbi igiye gukurikira Umoja groupe nike tuzaturi 15 yego urumva ukuma uhera yego ni benshi bifuza korana ibikorwa natwe kweri rero sinkekeranya kuri iyi ndirimbi ku bikorwa bigiye gukurikira tuzoba turi abantu benshi cyane gose yego nuko rero uravuze uti muratanguye hende mushisha mwasore mu gusozera yego mwise ngo umwana w'umuntu yego ije shubiro cyavuye rero mwite ngo umwana w'umuntu indirimbo umwana w'umuntu yavuye kuri umwe mu baririmbyi nyene bagize gute twanamubaje ati mbega vyagenze gute kugira ngo wiyumvire title kugira ibe umwana w'umuntu
aravuga ati vy'ukuri witegeje kakungene abantu bariko barapfa amagwara ibiki iyo ndimbo numvise imanuka mwuko nyene turavuga ati Imana ishimwe basi ni indirimbo kweri novuga imwe amajambo akomeye kuko umwana w'umuntu ahurana byinshi rero urumva nishimikije uko yadusobanuriye birumvikana yuko yagize gute yayifonse cyangwa yamujemwo kubera umubabaro w'ivyo ariko arabona biriko iraba mw'isi inzara amagwara ubukene n'ibindi bibi bisa n'ivyo nuko novuga yagize gute yaje ariho kandi irabandanya ngo twiyubara uburyo tugenda twiyubara ibikorwa dukora ngo kuko umubiri twambara ugihe gito ngo kandi Yesu ataraza ngo urupfu rushobora kuza urumva yuko rero narangiriza n'ahantu heza kandi hagize hafise point ikomeye cyane yego indirimbo iri kuri YouTube mugende kuri YouTube wandike Umoja yego no kuri Facebook wandike Umoja Australi ubona indirimbo nyinshi nagiye bara kuri Facebook mushirako n'indirimbo z'abandi bantu yego impamvu tugira gute tubikora ntabwo ivyo dukora ari ivyashara canke turiko twarondera izindi nyungu z'ivy'umubiri ahubwo natwe ijya page yacu tuyicreate canke tuyikora twari twibaza yuko tuzoza dusha ibintu vya Umoja group gusa ariko kandi haragera igihe turavuga ati mubona gute dushize ko n'ivy'abandi ntibizodufasha gusa mu kugira gute mu gushika kurabwe zodufasha no gukuza page yacu tumaze kubikora vyatubereye umugisha ukomeye abaririmbyi nko muri Kenya abaririmbyi tuzinanye bariyo ni benshi Tanzania tavuzeho ni ngaha mu Burundi wacu hari abasohoye indirimbo akabayiduhaye ati nimudushire hajya natwe kugira indimbi igire gute ishike kure twavyemeye kugira ngo navyo dufashe mu kugira gute no mu guterura izacu zigiye gute zishike kure yego kuko ziradufasha mu kugira gute mu kuronka ico twita views nyinshi kuri YouTube kana no nyene kuri Facebook nico kintu catumye tugira gute tubikora cabaye umugisha ukomeye yego byose mu gusozera niki kintu yobwira ariko baradukurikirana cyane cyane bashaka kuja mu mahanga bokushire bagira ngo bagumana gakiza cyane kugira ngo banabeho neza kugira bogenda batwaye impanuro ku bantu bashaka kuja mu mahanga ndabizi yuko ari amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu agira gute avyifuza ikintu ca mbere nambe ntibaze yuko hari ugiye kwicara ugiye zo muntu wo kurya no kunywa agize gute yicaye ico ntuciyumvire vraiment ni nayo mpamvu abantu benshi bagenda bimva ngo tugiye ahantu hameze uko bashika gutuma umuco wabo canke karanga kabo bikace baba hafi cyane gose bikaborohera bimva ngo turi mu bazungu mbe ngo bazungu bo tubona tugasaba umuntu agenda yamba imishatsi itari yiyiwe agenda agize gute no ntabwo ari ivyo nabukebuke genda hariyo kandi umenye yuko ugiye hehe ugiye mwizi ugiye ahantu abantu bapfa ahantu abantu bagwara bagira ibibazo bigize gute bitandukanye utahure neza yuko ugiye muri Australi udakoze nta n'ijyo umutu uzogira gute uzobona genda hariya witeguye kubira icuye hama ikigize naco nobahanura mwirinde kuba mutakaranga kanyu kuko ntabwo ari vyiza nabukebuke wewe genda uko wakiriye agakiza kawe ugire gute ukabandanya kuko Imana ntizoraba ngo umuzungu hanyuma ibone gutwara mwijuru canke ngo nuko wambara ibinibi oyaye ivyo ubonanye nugira gute ugaya nivyo ahubwo bari abagira gute bashima ndababazwa n'abagore bacu canke abigeme biwacu vraiment n'abantu bahinduka bitagira ko bivugwa ugasanga nkuko mvuze agenda bamba imishatsi itari yabo imyambaro barahinduye ingendo barahinduye nkuko twatanga umbaza ngo n'igiye abanga akoresheje kugira ngo umanike irundi bamwe banababaza ugasanga kugira ngo n'ikirundi ntaco bagize ntaco bibuka cango baracibagiye ayo n'amakosa y'umwana w'umuntu vraiment gumya karanga kawe gumya ico wakiriye gendera ico wumvise zampanuro zakera komeza kuzibuka kuko abenshi mugeze mu mahanga muca mutangwa kubona kumenga muri kurundi gwego mukibagira iyo mwavuye wasize makambi Ngozi Bujumbura hehe bakuvugisha kana yuko umenga nta nubwo mukiri ku rugero rumwe ntabwo ari vyiza gumana wa mutima wa kera abaho rufasha ufise ico bafashisha nubafashe ravuga ngo barangora canke ngo bagira gute ngo ntibaza umuruhongira gute njamo kuko Imana gushikanyaho nabonye ninkugira gute ishobora kuhabashikana jewe nikomeze umuntu ari mu Burundi ari hehe hagize utansavye mfise ndamu ntabise ndambwiza ukuri yidoga kidoga gusa nkareka kuvuga ati bya kuko ndibuka kungene hameze ndazi wacu konge uhena hagize gute hameze rero giye mu mahanga genda utahura icuri kandi uvuga ati nzoguma ndi wawundi ntushike ngo uhinduka ngo nuko mbonye ivy'abazungu nuko mbonye ivyaba oya kuko nawe uri igiciro bikomeye ko wamaraso
Yego. abakunzi b'indirimbo zanyu nabo indirimbo twabwiye ko ziri kuri YouTube Yego. kandi namwe ijwi ryanyu baza yuko bigira akamaro bakora iki Abakunzi bacu bwa mbere na mbere turanabashimira tutibagiye abamenyesha makuru mutuba hafi nukuri Imana ibahezagire cyane kuva aho abamenyesha makuru mu Burundi mutanguye kutuba hafi nka cane radio ivyizigiro ubu mu Burundi cyo gihugu ca mbere kigiye gute kidukurikirana kuri YouTube kuko buri kwezi YouTube iraduhereza raporo bakatweka ati aho mwakurikiranye cyane naha ni kuvuga sinzi ukungene no bashimira vraiment Imana ibahezagiye kandi ibahezagiye hanyuma kubarushiza na kudukwikirana cyane n'abatari batuzi bagiye kutubona dufashe kwamamaza ubutumwa twebwe ntaco dufise twogaho twoguhemba cangero twoguha ariko imbere ni heza Imana izobiguhezagira kandi izobiguhera imigisha myinshi nico dusaka kuko ihangiro ryacu canke umugambi wacu nuko abantu benshi bokizwa nuko ubutumwa bwoshika mu mpande zine zisi abantu bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwabo dufashe rero nico kintu tugiye gute tubasaba babikunze mugire sabone canke subscribe mutumenyeshe n'ibikorwa byacu kumwe mugiye gute mu vyakira abatumenyesha bakatubwira ati mwambara neza mutamba neza ntimutamba nkamwe binsi nuko turabakurira inkofero Imana igire gute ibahezagire cyane hanyuma namwe ntimuruhe nico tugiye gute nico tubasaba kumbe hari gihe satana azoza usanga umuntu ariko ari yumvira ngo nayo atamahera bagira gute bampa tuzoshima uko tuzoba dushoboye kuko turazi neza yuko n'Imana ngo ifashe ubuyifashije tuzoshima ariko cyo twobasaba ntimurambigwe ahubwo mubigire n'abandi batube hafi kuko nukuri mu mahanga ntihoroshe gukorera ikorwa c'Imana muri ivyo bihugu by'abazungu wumva tuvuge rero imfashanyo yanyu ni ikintu gikomeye cyane gose kidutera intege zo kubandanya urugendo yego reka tugushimire cyane nizere ko umwanya ukirino nibaza ko tuzotera tuganira byinshi yego tuzoganira byinshi cyane reka nshimire cyane wowe wari kuri telefone yawe kuri televiziyo yawe kuri kino kiganiro tubashimire cyane twifurize amahoro n'imigisha y'Imana kandi urashaka gupartaja ino video ukayisangiza abandi harimo no kugira subscribe mu ataraga subscribe tubashimire cyane je nitwa Desire Kwizera nakumwe na Innoncent Jumapili asanzwe ari umurundi bera muri Australi yego tubase twifurize amahoro y'Imana bye bye